urakoze wowe ufashe kano kanya kugira ngo tubane muri kino kiganiro ndia Sheikh Niyonizigiye niza nyigisho itara aho mbandanya mvuga ku buzima bw'umwigisha wa Kristo mu majambo make ni inyigisho zidufasha kwiyumvira dufatiye ku ijambo ry'Imana ibintu nkora mutima dukwiye kwitwararika mu buzima bwacu bwa misi yose ibintu bikwiye kuturanga nk'abigishwa ba Kristo bikagaragara vy'ukuri yuko hariho ubudasa mu mibereho yacu ko ikidutandukanya n'abatazi Imana atari kuba dufise Bibiliya gusa atari kuba dufise amashengero turimwo gusa ariko ko mu ngeso zacu mu kuntu dutunganya ivy'ubuzima bwacu hariho ubudasa bwigaragaza naho bishika tugatsindwa n'icaha ri mu buryo bumwe canke ubundi ariko ntibibe vya bindi bituranga. Nuko iki kiganiro kigira gitangurire agace gashasha muri izi nyigisho, agace kerekeye ubuzima bw'umuryango, ubuzima bw'urugo, urugo rw'abantu b'Imana, urugo rw'abakristo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga yuko turi amatara, turi umunyu. Ibi gasigura yuko ico turi nk'abantu b'Imana gitegerezwa kugaragara mu bice bitandukanye vy'ubuzima, mu bintu bitandukanye bigize ubuzima. Agakiza kacu ntikagaragarira mu rusengero gusa, agakiza kacu kariyerekanira mu bikorwa dukora ku munsi, karagaragarira mu migenderanire tugiriranira n'abantu, mu ingene tubakira, ingene twifata iyo batugiriye neza canke nabi, ivyo tubakorera, ariko kandi karanabonekera mu kuntu dutunganya ivy'urugo. Ico ngiye kuvuga ko muri kiganiro ca mbere muri kano gace ngiye kuvuga ku rugo nk'umugambi w'Imana. Urugo ni umugambi w'Imana naho abubakanye bafise uruhara runini kugira ngo urugo rushobore kubaho umwe wese ku ruhande rwiwe, mbere n'imiryango n'abagenzi ugasanga baragira uruhara, ariko mu vy'ukuri iki kintu twita urugo caturutse mu mugambi w'Imana. Ni Imana yatanguje urugo, ni Imana yadushizemwo kada kantu gatuma hagera igihe umuntu akumva ashaka kubaka urwiwe. Turasoma amajambo ari mu itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 26 na 27. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere, ibitungwa, isi yose n'ibikwega inda hasi vyose. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema umugabo n'umugore. Aha turabona Imana iriko irarema, yavuze ngo tureme umuntu, ariko hageze kubikora ikirema umugabo n'umugore, irema abantu babiri mu yandi majambo. Turasoma kandi mu itanguriro igice ca kabiri umurongo wa 18 n'umurongo wa 24. Umurongo wa 18 uvuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati si vyiza ko umuntu yibana wenyene, hinge ndamuronderera umufasha bakwiranye. Aha turabona Imana ifata umugambi yo nyene wo kurondera umugore wa Adamu, iraheza iramurema maze irabahuza barabana nk'umugabo n'umugore. Ku murongo wa 24 havuga ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana bakaba umubiri umwe. Imana iravuga ngo ivyo kubana k'umugabo n'umugore ntibihereye kuri Adamu na Eva. Adamu na Eva yari intango, ariko uyu mugambi uzobandanya igihe cose abantu bazoba bakibaho. Umugabo, umuhungu azokwama ashika igihe afata ingingo yo kubaka urugo rwiwe, hanyuma heza avane n'abavyeyi biwe maze abane n'umugore wiwe utakivana baba umubiri umwe. Ni kubera iki bikwiye yuko aya majambo tuyavugana nk'abakristo, nk'abigishwa ba Kristo? Kimwe namaze kukivuga, urugo naho ari twebwe turushinga dufashijwe n'imiryango, mbere na leta ikabigiramwo uruhara, urugo ruturuka ku Mana. Niyo yategetse, niyo yashinze ko abantu bazobaho biciye mu kubana kw'abagabo n'abagore. Ubwo n'uruhande rumwe. Mugabo rero iyo tuvuze urugo hariho n'ibindi bintu tusanzwe tuzi bifatiye ku mico y'igihugu, bifatiye ku vyo dusoma hirya no hino, bifatiye ku bigezweho mw'isi biciye muri ibi bita mondialisation, aho usanga ivyiyumviro vyo biturutse ku ruhande kanaka rw'isi biriko birakwiragizwa hirya no hino, maze ugasanga biriko birahindura inyifato z'abantu.
ivyo vyose ubishize hamwe usanga hariho ukundi kuntu abana b'abantu batahura urugo. Ntibabitahura kumwe bose, mu mico ntibitahurwa kumwe, ariko hariho ukundi kuntu abantu batahura urugo. Kandi rero ingene dutunganya ingo zacu bivana n'ingene tutahura urugo ico arico. Iyo ivy'Imana arivyo biganje mu gutahura kwacu, ingo zacu tuzitunganya nk'abantu b'Imana nyene. Ariko iyo mu bwenge bwacu igicapo dufise c'urugo gituruka mu mico y'igihugu cacu, canke muri vya vyiyumviro bitandukanye usanga vyiganje mu bantu, ivyo nyene biri imbere muri twebwe nivyo bivamwo ingene dutunganya n'ingo zacu. Aho ingorane rero iri naha, ivy'imico yacu ivuga ko ari vyo vy'agaciro mu buzima bw'urugo ntivyama igihe cose bihwanye n'ivy'Imana yita ko ari ivy'agaciro. Mbere birashobora gushika ugasanga mu mico hariho ikintu cemewe ariko kivuguruza ico Imana yavuze. Reka ndabaha akarorero. Mw'ijambo twahereje ko twabonye ko Imana yashinze ko umugabo n'umugore bazobana, bakabana ubutakivana akaramata, kandi bakaba umubiri umwe. Aha muri iri jambo harimwo ubumwe bw'abubakanye. Murabona ko Imana ivuga ko ubumwe bw'abubakanye buturuka kuri bo nyene, ni ukuvuga n'umugabo n'umugore bafata ingingo yo kubana, bagaheza uko ari babiri bakubaka umubiri umwe, bakubaka ekipe, bakamera nk'umugwi wiyunze. Kuba umugwi murabizi, umwe wese aguma ari uko ari, umugore ntaca ahinduka, ntaca atakaza imero yiwe, personalite yiwe, umuntu aguma ameze nyene uko Imana yamuremye. Ariko Imana ibahamagarira kubaka umugwi wiyunze, bamere nk'ikintu kimwe. Ariko muravye mu mico yacu ibishigwa imbere kugira ngo umugabo n'umugore bashobore kugiriranira ubumwe, harajamwo abana cane. Iyo abana babuze biragorana gose ko abubakanye babana neza. Kubera iki? Kubera mu mico yacu urugo ruza kumvikana neza ko rwabaye urugo ari uko habonetse abana. Abana batarabamwo umenga ni ibintu vy'ivyomekerano bidafashe neza. Ariko ico Imana ivuga hano nta bana barimwo, ntivuga ngo nimaze nibavyara bazoheza baba umubiri umwe, canke ngo ibi vyo kubana ubutakivana bizoshoboka ari uko baronse abana. Imana ivuga ko mumaze kubana nk'umugabo n'umugore muba mubanye ubutakivana, kandi muba mubaye umubiri umwe, mwaronka abana mutabaronka. Ndazi ko iki kibazo kigoye cane, kumbure no kuba ariko baranyumviriza, ariko igituma kigoye nuko hariho ibintu twakiriye vyo mu mico yacu biragira uburemerezi bunini kurusha n'ivy'Imana ivuga, kugeza naho niyo tubonye ivy'Imana ivuga tutabona ko ari vyo yavuze, tuguma twibaza ko hariho ikindi kintu kumbure kitavuzwe, ugasanga ibiturimwo biratuma bitugora kubona ico Imana iriko iratwereka. Ariko ijambo ry'Imana mwabonye ko ribivuga mu majambo yumvikana. Iyi rero niyo ngorane ya mbere. Ivy'imico yacu ivuga ku bijanye n'urugo ntivyama bijanye, ntivyama vyemezanya n'ivy'Imana ivuga. Aho rero haca haba guhitamwo. Urahitamwo kumvira Imana canke urahitamwo kubikora uko abandi bose babikora. Nk'abigishwa ba Kristo, ingingo twafashe dushobojwe na mpwemu yera yo kwakira agakiza isigura yuko twebwe duca aho Yesu Kristo atweretse. Ico avuze kuri twebwe rihinduka itegeko, naho coba kinyuranye n'ico imico yacu ivuga. Kandi hanavuze kimwe, mushobora namwe guca mubona n'ibindi bisanzwe bihari mu mico bijanye n'urugo ariko bitajanye n'ico Bibiliya ivuga. Ingorane ya kabiri, ibintu biri hano ku isi muri rusangi, ivyiyumviro bihari ku bijanye n'urugo si vyose bihwanye n'ico Imana ivuga. Nk'akarorero, uravye uru rugo Imana yatanguje, rwari urugo rugizwe n'umugabo n'umugore, kandi no muri wa murongo twahereza ko 2:24 mw'itanguriro havuga ngo umugabo azovana n'abavyeyi maze abana akaramata, abana ubutakivana n'umugore wiwe. Ntihavuga ngo n'abagore biwe canke ngo n'uwundi mugabo. Murabizi ivyo tugezemwo, ivy'isi igezemwo uyu munsi, hariho abemeza yuko umugabo ashobora kubana n'uwundi mugabo, umugore agashobora kubana n'uwundi mugore,
hariho abemeza ko abantu bashobora guhindura igitsina, uwari umuhungu akaba umukobwa, umukobwa akaba ibintu turimo n'ibintu vy'urudavagi, bimwe bimwe muri vyo biza bivuguruza ico Imana yavuze. Urugo rw'abasangiye ibitsina, ubwo n'urugo ruvuguruza ijambo ry'Imana, ubwo si urugo mu maso y'Imana, ni ikindi kintu abantu bihaye baraheza baciyitirira urugo. Ni vyiza rero yuko tumenya ivyo Imana yavuze, kuko tugiye turakurikira ibije vyose ntawuzi iyo twohereza, kandi igihe cose tunyuranije n'Imana tuba dufashe inzira itariyo, kandi ivyo bintu biragira inkurikizi. Imana iriko irabarira Adamu na Eva ivyo bemerewe kuryako n'ivyo batemerewe kuryako, sinzi ingene vyagenze ngo mu nyuma babifate nk'ibintu vyoroshe, ariko murabona inkurikizi vyagize zabaye inkurikizi mbi cane. Twebwe turashobora kuraba ibintu tukabona umenga ni ibisanzwe, ariko burya ico Imana yavuze si igisanzwe, dukwiye kugiha agaciro, tukacubahiriza, tukakigendera. Igituma rero ibi bintu navyise ingorane ni ukubera nk'abantu turi mw'isi, ntiturara mw'ijuru ngo twirirwe ngaha kw'isi, iyi si tuyibamwo tukayiraramwo. Kubera turi mw'isi, ibihari, ibikogwa, ibivugwa natwe biratugirako influence, biratugirako ingaruka. Hari igihe rero usanga mu gutunganya ingo zacu turiko tuzikora nk'abandi bose, ugasanga vya bindi twabona ku bavyeyi bacu nivyo turiko turakora, tutaravye ko ivyo bihwanye n'ico Imana yavuze. Igihe cose umwana w'umuntu akoze ikintu kinyuranye n'ico Imana yavuze, aba yikwegeye ingorane. Imana niyo yaturemye, kandi muri uko kuturema niyo izi igikwiriye kuturusha. Twebwe turashobora kwiyumvira aho tugeza nk'abantu dukoresheje ubwenge nyene twahawe n'iyo Mana, ariko ubwenge bwacu si bunini bikwiye ku buryo bwovuguruza Imana ngo dusange tutihenze. Igihe cose tunyuranije n'Imana ni twebwe tuba turi mw'ikosa. Nico gituma tudakwiye kugirira ikigongwe ivyo twakuriyemwo ngo nukubera ari ibintu bigize imico yacu, ngo nukubera ari vyo vyemewe nivyo bituma batwemera, kuko bimwe muri ivyo birimwo umugera w'ibinyoma vya Satani biza bivuguruza ukuri Imana yahishuye. Igihe cose rero urugo rutubakiye ku vyo Imana yavuze, naho rwoba ari urugo rw'abakirisu, ruba rwinjiye mu ngorane. Ibi nivyo bituma haba umubano mubi mu ngo. Burya iyaba nk'abakristo twitwararika ku munsi kubahiriza ico Imana yahishuye cose, nta mubano mubi hagati y'abubakanye wobaho. Naho vyoshika hakaba ibigoranye, nta mwanya munini vyomara, nta cuka kibi comara indwi, zibiri, zitatu. Murazi Bibiliya ivuga ngo niyo mushavuye ntimukundire iryo shavu ko riba rikibarimwo mu nyuma y'ukurenga kw'izuba, ntibize birenze aya masaha y'umurango. None bigenda gute ngo abantu bamare umwaka batavugana, bamare amezi badashobora? Uwo mubano mubi igituma ushoboka nuko umwe muri bo canke ko ari babiri hari ikintu baba batubahirije mu vyo Imana yahishuye. Nta mahoro y'urugo rutubahiriza ivyo Imana yavuze ku rugo. Ariko kandi iyo ingo zimenyereje kubaho zitubahiriza ico Imana yavuze kuri zo, ndiko ndavuga ingo z'abakristo, ivyo bintu biza bikomeza ingeso mbi mu bantu. Ingeso nziza ni ibikorwa bihwanye n'ivyiza nk'uko Imana yabihishuye. Nimba abana bakuriye mu rugo rw'umugabo n'umugore, abavyeyi babo batubahiriza ico Imana yavuze, urugo rw'umuriro n'induru n'intambara, abo bana hariho ingeso bazokurana kubera ivyo bintu bakuriyemwo. Kandi iyo abantu nk'abo bagwiriye mu gihe c'urunganwe rwabo, biranahungabanya n'ubuzima bw'igihugu. Ntitwibaze rero ngo ivy'urugo n'ibintu bitoya vyo gufata minenegwe, nzobikora uko ndavyumva, nzobikora uko mama yabikora, nzobikora uko papa yabikora. Ivyiza papa yakora, ivyiza mama yakora, ni vyiza ko tubikora. Ariko ibintu vyose binyuranye n'ico Imana ivuga dukwiye kuvyiyambura kugira ngo ingo zacu zibeho mu mahoro, kandi mbere zibere n'akarorero n'izindi ngo z'abatazi Imana. Kugira ngo rero dutahure muri make urugo nk'uko Imana iruvuga, hariho ibintu bikeya twofatirako. Icambere nuko Imana yaremye umugabo n'umugore, kandi Imana niyo yagenye ko umugabo n'umugore babana. Umuntu siwe yigirira ivyo ashaka, mbane n'umugabo nkanje, birya bintu nta handi bituruka, ni ku mwansi w'ivyiza. Hanyuma urugo si ikintu umuntu akora
nk'ubutomboza avuga ngo nivyanka nzoca ndabiheba. Imana yabipanze gutyo ishaka ko ababanye babana ubutakivana. Ni vyiza ko umuntu wese afashe ingingo yo kubaka urugo ajana uwo mutima uvuga ngo ni biki nkwiye gukora kugira ngo urugo rwanje ntirusambuke. Iyo ujanye umutima uvuga ngo ni giki hamwe coba noca nsambura, biroroshe gose ko usanga n'ubundi warusambuye. Umutima woroshe, umutima ushingiye ku gukora igikenewe cose kugira ngo iri jambo ryo kubana ubutakivana rishoboke, niwo mutima mwiza wubaka urugo. Reka ngarukirize hano kubw'umwanya, ariko ndagushimire cyane ku kanya wafashe. Ndanagusabire ngo mu majambo wumvise Imana ikuremo bijya nyene vy'inkoramutima kuri wewe kugira ngo bigire ico bihinduye mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, ariko kandi ushobore no kubifashisha n'abandi. Imana ikugirire neza. Wakoze cyane kubana nanje.